sawa kabisa yitwa technicien Olivier kajambo kamwe kuri Olivier Gahimbare hageze ko yitwa umusore kabisa yitwa neza gani umusore agororotse arese umusore sibyo mugabo burya na nkaka kantu nambaye ntako ndamubona ngo kugira umugabo ugira bikwerekana ko umugabo isaba alliance ngo nkaka kantu nambaye kaise duzukoko bakurabe kuri kamera akahe nani nako ikipe yari yugaye ikibuga Santiago Bernabeu cyari gisakaye babibonye umukino kigize imisi gisakaye ubundi sinze ko bazongera kucyugurura kuri El Clasico bazokina cyuguruye kugira ntibasubire ko bacugaye kugira ntibisubire kwaka ko basohoka ko bacugaye bakabakubitiramwo ubu ngo barahindura umukenyero bacyugurura abazocugurura sawa irakoze cyane yari Thibaut Courtois bari bane babiri batatu umwe Thibaut Courtois ari mu izamu Eder Militao Dini Huijsen birumvikana ko Militao yari yagarutse Fede Valverde kuri kabiri ati nubwo utakina utashaka atari kugomba kuhakina Carlos Alvaro Fernandez yari kuri numero 3 kabisa Chouameni Dani Ceballos birumvikana ko yari titularisation yiwe ya mbere muri La Liga Arda Güler Vinicius Junior Franco Mastatono Kylian Mbappé urabona umukenyero yasizemo no mukenyero ntazongere guhindura muri attack nyambashaka yakinishije Kylian Franco ku ruhande rw'iburyo Vinicius ku ruhande rw'ibubamfu Kylian Mbappé ku nimero 9 umuntu ashobora guhindura nabonye ntazohindure umuntu nabonye ashobora guhinduka Arda Güler arabigira mu pay umwongereza kinye match ariko we nuko Arnaud Tenas umusore wa kera wa equipe FC Barcelona yari yatanguye mu izamu rya Villarreal Renato Viega pay yakinye match nziza Renato Viega ari kumwe na Rafa Marin Mourinho yari ku nimero 2 Serge Cardona yari ku nimero 3 Thomas Partey yari kumwe na Santi Gomez bari mutima hagati mu kibuga nako Buchinane Pape Gueye nako munya Senegal bariko yari kuri kurande rw'iburyo undi rw'ibamfu Alex Morelo Tani Olwasen bariko barondera ibitsindo kuri equipe ya Villarreal Les Marais bari baje bikarakaza ariko equipe ya Real Madrid irababwira ati nubwo tuvuye muri after marusa kubundi ati mutekane Kylian Vinicius Junior kuri open goal imeze neza cyane kabisa bimwe mu byatangaje n'umumenyereza Xabi Alonso buryo igitsindo kibonetsemo yari tiri kadra ariko iza kubica ku gitsinziro cy'umusore wa Villarreal baza kuba bayiharura ku gitsindo baza kuba bayiharura kuri Vinicius Junior kuri assist ya Kylian Mbappé arongera kandi akoresha penalty Kylian Mbappé ati ni ntera penalty atari ko match uri kukina match imeze neza cyane ati nyanyagizemwo wa mugabo we Miko datu umusore wa kera wa equipe Olympique Lyonnais aza kuba kigombora ku munota 73 ariko Kylian Mbappé Premier Diaz aravuga ati kuva mu kibuga tatinze kabisa ati cyo bari kibazo pe open goal yari gutsindwa n'umusore w'umunyamaroke araza arabikirenge ca Kylian Mbappé aramubwira ati kino gitsinda no gishiremo so ibitsindo bitatu Real Madrid yari yananiwe cyane n'igice cya mbere abaravye umukino biza kuba ngomba ko akora remplacement hakiri kare yasizemwo n'umusore w'umwongereza navuze ko yakinye match nziza Jude Bellingham akwemo Dani Ceballos yagarutse mu bintu byiwe aza kubakuramo Arda Güler ashiramo Eduardo Camavinga 100% match yatsinzwe na Eduardo Camavinga na Jude Bellingham brother sinza kuba mvuga byinshi cyane ndavuga kuri lineup ya equipe ya Real Madrid cyangwa nze kuba mvuga uko byo byaragenze ahubwo ndaza kubangaruka kuri partnership itanguye kuba yigaragaza imeze neza cyane hagati witwa Vini Junior ndetse n'uwitwa Kylian Mbappé brother biragoye kubona ataka ariko yiruka ku bitsindo azi ko ari urukora agomba gukora kwa Real Madrid azi ko ari ibintu byinshi cyane agomba gukina kwa Real Madrid akaza guba aheba penalty agaheba penalty ayihebeye umukinyi yatsinze sinzi kwico kene kuracho wowe uri ataka nturatsinda igitsindo mugenza wawe n'umuataka igitsindo yakibona muri iyo match nyine murimo ariko murose penalty abonetse penalty no kwikosa bakora yiwe nyine ushobora kugwa amahirwe yuko ushobora no gutera ukaronka ibyo bitsindo kuhongeramo kindi gitsindo ariko Kylian Mbappé ati genda utere wo Vini Junior brother natangwa kuba mbona partnership itanguye kuba ikomera benshi barakora bavuga ati Kylian Mbappé Vini Junior mwe muzohuza gute muri equipe bizogenda gute muzobana mu buhe buryo ariko nabonye equipe yitwa Real Madrid nabonye Dio
minsi yeza ariko araboneka duo Arda Güler ndetse na Kylian Mbappé kuko Kylian Mbappé mu bitsindo 9 afise harimo assist zigera kuri 5 yahawe n'uwitwa Arda Güler bivuze ko nabo barako baragenda bakorana cyane ariko hatangoye kuba habyuka kandi kantu kameze neza cyane hagati ya Vini ndetse na mugenzi we Kylian Mbappé nabyo biraza kuba bitanga iki biraza kuba bitangura umusaruro mwiza cyane ndavuga muri attack ko Vini Junior aza kubashika muri surface de réparation araza kubatera mu gihe abona angle yo gutera ariko araza kuba bwatereka ndagoye nawe Kylian Mbappé ndakurondera ibyo bitsindo kuko nawe we umaze kubigira iyo signe de respect kunyereka yuko ushobora kumizo izo penalty nabyo birashobora gutanga umusaruro mwiza cyane kwa equipe ya Real Madrid ariko muri rusange mvuga ko akantu Kylian Mbappé yerekanye kuri Vini Junior nako arakano kaza kuba kerekana yuko hari ibintu biriko biragenda neza cyane hagati yabo basore novuga ko bo ba star babiri bo bari bayoboye equipe yitwa Real Madrid muri rusange mvuga ko ni Real Madrid swade bafise brother hari ikintu nakunda kubwira kare kuri equipe ya FC Barcelona nakunda kubwira ati swad itari kwa Real Madrid kwa FC Barcelona biri mu bintu biriko biratuma canke biriko biratanga imikenyuro y'amabricolage myinshi cyane kuri Hans-Ulrich Dieter kubona witwa Ferran Torres zo kwamukinisha ku ruhande atari gwiwe kubona witwa Dani Olmo mu ruhande rutari gwiwe ukazana Eric Garcia ku munsi w'ejo sinzi ko arabye match Eric iragenda irangira Eric Garcia yakinye iminota ngira nka 20 canke 30 mu kibuga uwitwa Eric Garcia ahubwo Eric Garcia yatanguranye n'igice cya kabiri Eric Garcia yinjiye mu gice cya kabiri yatanguranye n'igice cya kabiri witwa Ronald Araujo avuyemo bina Alejandro Keita Balde binjiye brother minota 45 yakinye witwa Eric Garcia yakinye kuri poste zigira kuri zingahe poste zigira kuri 2 zitandukanye yabanje akina mu mutima wa defense ariko na ku Barca uwitwa Christensen yinjiye match iri kiragenda irangira uwitwa Eric Garcia atinda mu kibanza cyari kivuyemo witwa Frankie de Jong bivuze ko ari bricolage nyinshi cyane zego zirakogwa kwa FC Barcelona bivuze ko plus ya effectif ya bigumi bantoyi biza gutuma nawo haba bricolage zitewe bitandukanye no kwa Mukeba ahubwo dusanga ko poste ifise mugiye kwa Real Madrid ukuyemo Dani Ceballos ukuyemo Arda Güler remplacement poste par poste ushizemo Kamavinga ushizemo Jude Bellingham bivuze ko ukuyemo uyu kubera arushe canke kubera ubonye ko umwanya w'ugeze atereka shemwe amaraso mashasha ushizemo nawe aza kuba kina bya binye nakina kuko agiye kuri poste y'umwe nyene canke asanzwe akinako ufashe nivyo Fede Valverde inovuga ko ariyo yerekera ba bricolage kuri equipe ya Real Madrid ko yerekakina kuri nimero 2 atariyo nimero asanzwe akinishwamo ariko nabonye n'inkuru nziza yuko uwitwa Trent Alexander-Arnold ashobora kugaruka inyuma ya Trevor International bivuze ko ni ya Real Madrid kuba babiri bari bafise kwa equipe ya kuri nimero 2 ndabwo bita Dani Carvajal ndetse na mugenzi we Trent Alexander-Arnold babunitse ari byo byatumye haba bricolage bivuze ko hari kwabunika benshi ariko hakaba bricolage kubera harinze kuvunika benshi bivuze ko nyimba hari habunitse umwe hariho umuntu aza kumusiga Jude Bellingham yarabunitse twabonye Arda Güler yahagumye neza cyane Eduardo Camavinga amazigiye kitari gito mu mvune twabona ba Dani Ceballos bakaza bakakina twabona ba Aurelien Tchouameni bakaza bakakina baba Fede Valverde bari hagati mu kuba ubona neza yuko hari nyina ko kantu kameze neza cyane ahubwo ikintu gisigaye kuba cyangwa muri wese atanguye kuba yimvira ubwo equipe yitwa Real Madrid nike kintu ikwiye gukora kugira ngo baze kuba ba blenda defense wabo nike kintu baje bakwiye gukora kugira ngo baze gukora ico gitinyero kuyane makuru kuko na Villarreal yabakaba yiza kuba Villarreal nziza yiza kuba Villarreal iriko yataka nkuko Atletico Madrid twabonye ataka ifise objective yari kubabura nk'ibyo bindi bitsindo ko hari bitsindo nkuno mu uyu musatirizi yari yatangwa muri 14 afise n'ikizina kigoye by the way yari yavuye kwa nimero 14 umusore yirabura umusore yirabura cyane yari yerekakina kuri nimero 9 hari igitsinda ushije open ariko umuntu umunyezamu Tibokoro igitsinda bwo agihuje yagize occasion zigera kuri 2 shako na occasion witwa uyu Pape Gay nawe nyene yaje guhuje shako occasion ya uyu Mikotazi nawe yari umusore yavuye kwa Olympique Lyon bivuze ko niye equipe ntabwo yabaye press cyangwa ntabwo yabaye direct kwizamu ntabwo yabaye ya equipe nyene izogora gukonkretiza amakwazyo baronse ngo twabonye kwa Atletico Madrid ariko yari Real Madrid kwataka na Real Madrid iyo uri kurayataka nayo ishobora kwibona nk'ibyo bitsinda rero ni Real Madrid ni Vini Junior ni Kylian Mbappé ubona ko ntabwo ari karahagarikwa twabonye Franco Msatoro nawe yagarutse agakina n'ugwo rukino rumeze neza cyane muri rusange nuvuga ko ni Real Madrid tugeze kurane rwo gusatira ni equipe imeze neza cyane tugeze kurane rwo hagati mu kibuga ni equipe ubona ko bagerageza kuza guclear izo occasion ariko ni ya equipe ikure kugakina uri equipe adverse ikure kuko uwo mwanya muri rusange nuvuga yuko
bisa nkaho umenga barafise guha umwanya umunyezamu wabo kugira nawe yigaragaze bivuze ko hari ukuntu bageraho umenga baradebukiwe bakaha ekipe ya diverse nayo gukina biza ko naviramo n'ibyo bitsino byinshi rero muri rusange novuga ko ni ekipe ya Real Madrid ubonye umurongo irimo yari victoire nabo bari bakera inyuma yo gukubitwa na ekipe ya Atletico Madrid byari bikenewe ko nabo bagaruka bagatsinda kugira ngo babandanye kuduka bameze neza. Bravo, uno musi muri ekipe ya Real Madrid hari kibazo gihari kumumenyereza kumva ngo squad iri muri mediane naza kubanda yigira gute. Hakaza umusore Arda Güler, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga ndetse n'uwitwa Aurelien Tchouameni. Uno musi binyamakuru nabonye ikinyamakuru Marca ku musi wa gatandatu match heze ati bandika bati aragarutse umusore w'umwongereza bivanye na match yareje gukina. Bwe bati agomba gutangura mu kibuga uko bizogenda kose. Ese aratanguza aba premier kababiri gurana na Jude Bellingham umusaza Xabi Alonso. Ahantu bigoreye ya Poro ni bimwe twamye tuvuga ngo hari ikintu bita amavamuhira. Xabi Alonso kumenyereza ekipe ya Real Madrid abantu n'ubu mu byumve neza canke se n'abakunzi ba Real Madrid bavyumve ko Xabi Alonso atariwe twovuga ngo niwe yaragakwiriye kuba hagaze muri kijya kibanza yokora vyiza yoreka hari igihe ivyo vyiza bikora akabikorera muri beza bikaja muri CV yiwe ko ari vyiza bivuze ngo gukinisha Arda Güler gukinisha Jude Bellingham bo biragoye kandi ubundi mwanya birakunda ekipe Real Madrid bimaze iminsi bivugwa ko hagati mu kibuga ko bitameze neza kandi birumvikana kandi byanaboneka mugabo sero nico umukinyi wari we wese atanga Jude Bellingham n'umukinyi novuga ngo ica abwirizwa gukora we warakizi paraporo ya Arda Güler kuko Arda Güler yicaritswe ku gatebe umwanya utari muto n'umumenyereza bari kumwe Carlo Ancelotti wowe nta n'umwanya yamuhaye ariko Bellingham reka manzo ndakwibutsa agishika kwa Real Madrid yafatishije sezigira kabiri naho nyene siko byanagenze neza ariko sezirangiye mes chers amis nimba ruko equipe nayo nyene yari mbi nanako Jude Bellingham nabo nyene twamubuze aha rero harakenewe ikintu no kwita ngo ubukerebutsi bw'umumenyereza mbega Arda Güler ndamukeneye mu mwanya uwahe erega Arda Güler apologize nimba twamubonye yigaragaje mu nkino za Mondial de Club tukongera tukamubona yigaragaje muri zino zindi nkino tubanza tumurabe Arda Güler ku magra rendez-vous nuwahe nubonye amakosa akoze kwa Atletico ni muto cyane yes ku magra rendez-vous muto cyane ku magra rendez-vous rero kwana shima none Jude Bellingham amusumvya experience amusumvya byose nico rero niho nagomba manukana tumaze kubona Jude Bellingham ku magra rendez-vous iyo ya Java yakinye championnat y'Ubudage yavuye yari shanyarazi ashitse kwa Real Madrid sezo zibiri abaye babaraho ese kugomba ufate ngo Arda Güler ngo wakoze vyiza ku ma equipe mato wakura tsinda za Oviedo za Osasuna umugabo ku rukino rwa byakwitwa kwari capitale urukino twari kukurabira egizo iyo pass wayitanze umugabo ukoze ikosa mbere wanashaka ritari rinakenewe niho rero cha dutangura kukubonera uwuriwe niho cha dutangura kubona ngo mbega wowe na Bellingham ninde twoshobora guplasamwo mes chers amis tutiriwe turaca hirya no hino Arda Güler rega karakina vyiza mugabo mugihe Bellingham yo bari mu bihe vyiza nk'ibi bihe turiko turabona mari karagarukanamwo Arda Güler ntashobora kwicarika umwongereza no Xabi Alonso nawe biraza kumusaba ubukerebutsi no kubona kure no kwanariza kuko mu myimenyerezo Bellingham ndabizi aza kubikora neza mu myimenyerezo Arda Güler aza gutanga byinshi bishoboka aha rero araza kubashira kuri balance rero ndabona ngo priorite
azokoresha Bellingham afise ico no kwita experience, azokoresha Bellingham agifise ico no kwita gabari isumba ya Ardagira, azokoresha Bellingham umwamenyeranye na bamwe babakinyi kuko muri se zirangiye niwe yakinanye sezo nako inkino nyinshi n'aba ba Vinicius, niwe yakinanye inkino nyinshi n'aba ba Mbappé, niwe yakinanye inkino nyinshi n'aba ba Fede, naho vyashiko no kwita Ceballos bakamushiramo inkino nke cyane. Bwana apologize. So nuko rero vyari bimeze kabisa. Technicien ya defense cyerekere mu isanamu ko Krasema barushanya mbere ko nza kuba ndana babwira no kwindi migwi yagiye biragenda. Nuko rero yari La Liga EA Sport kundwi igira 8, kipe yitwa Atletico do Madrid yari yatembereye mu rugo rwa Celta Vigo. Ego Diego Simeone kabisa ateye ikigongo. Ni gute utsinda ibitsindo bitanu kipe Real Madrid oya nkino nizisa ukananirwa na Celta Vigo? Nkino nizisa Celta Vigo warigeze ubona Huesca kipe iri mu rugo? Uribuka Huesca iri mu cicaro cya mbere muri La Liga? Kipe ngo isubije ivyabo. Real Madrid iri ku mwanya wa mbere hariya hejuru kabisa. Abateruka kuri YouTube murabibona barushanya amanota. Kipe ngo yagarutse ngo vyiwabo shanya amanota 2. So nuko vyari bimeze. Osasuna yari kiratsinda 2-1 cha Getafe. Real Oviedo yari kiratsindwa na Levante 2-0. Girona yari kiratsinda Valencia 2-1. Atletico Bilbao yari kiratsinda 2-1 cha Mallorca. Real Madrid yari kwatsinda 3-1 cha Villarreal. Deportivo Alaves bari ko batsinda 3-1 cha Elche mu mukino wabo wa mbere batakaje muri La Liga. Sevilla yari kitsinda FC Barcelona 4-0. Barcelona ubaye umukino wabo wa mbere batakaje muri La Liga. Real Sociedad bari ko baratakaza imbere ya Rayo Vallecano. Espanyol Barcelona bari ko batsindwa na Real Betis 2-0 mu gihe Celta Vigo bari ko baranganya na equipe yitwa Atletico do Madrid. Nuko rero byari bimeze muri La Liga. Kaduce mu gihanishijwe cya Nobilis Pharma, tugaruke twinjire muri England Premier League. Ewe Mariana kanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze ubikuye kuki waruzi yuko Nobilis Pharma ifise ya miti bita specialite karuhariwe mu guhasha indwara ku bitungwa nk'inka, ingurube